Murumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza, muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi basuhuza kandi baha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero 19 na metero 22. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radiyo ijwi riyobora. Turi no ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. Ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri ibiganiro tubategura tukanabagezaho duherere mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Nyuma y'amezi 5 impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Kongo zidahabwa inkunga y'ibifungurwa, ishami rya ONU ryita ku biribwa PAM ryatangije igikorwa cyo guha izo mpunzi amafaranga yo kugura ibiribwa by'amezi 2. Izi mpunzi ariko zisanga iyi mfashanyo idahagije kubera ko zari zarafashe amadeni kugira ngo zibashe kubaho muri ayo mezi zari zimaze zidafashwa. Ayo mahera yabonetse by'ukuri abenshi tuko turaturagira ngaha kubera amadeni no kwishura ntakwiye. Hamwe n'ibyo rero dusaba ko nukuri bo bandanya bakatwiyumvira base bagatuma bagaruka n'ingoga bakaduhereza base ayo mezi yandasigaye. Uwo numwe muri izo mpunzi zo mu nkambi ya Rusenda muri Kongo. Mu Rwanda abacururiza mu isoko mpuzamipaka rya Rubavu barasaba gusonerwa ubukode bw'amezi batakoze kubera ifungwa ry'umupaka. Mu Burundi imyaka y'ikiruhuko cy'izabukuru yarongerewe iva kuri 60 ijya kuri 65. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya muto, ntimujye kure. Amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Abacururiza mu isoko mpuzamipaka rya Rubavu barasaba gusonerwa ubukode bw'amezi batakoze kubera ifungwa ry'umupaka. Bavuga ko batunguwe no kwishyuzwa amafaranga menshi kandi bari barijejwe ko bazatangira kwishyura isoko rimaze gukora. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana afite inkuru irambuye. Iri soko ryubatswe hagamijwe koroshya ubuhahirane n'ubucuruzi mpuzamipaka by'umwihariko ku baturage b'umujyi wa Rubavu n'uwagoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ryubatswe ku mupaka mutumenyerewe nka Petite Barrière wanyurwagaho n'abantu babarirwa mu bihumbi bisaga 50 buri munsi mbere y'uko imipaka ifungwa kubera icyorezo cya virusi ya corona, ariko abarikoreramo ntibahonye kuvuga ko rititabirwa. Bavuga ko ubuyobozi bw'akarere bwabijeje ko bazatangira kuriha ubukode bwa buri kwezi, ariko biboneka ko ryitabirwa ku rwego rwiza n'abarikoreramo babona icyashara. Ese me haru n'icyogiye janvier turamubaza se tuzatangira gusora ryanja isoko niritangira kugira muvumo tuzamenyesha ko kwishura bizagenda. Baje gutungurwa rero nuko twabwiwe kwishura isoko ritaragira muvumo. Mu by'ukuri isoko ntabwo riragira muvumo. Ntabwo twacuruje kandi nabo barabibona, iyo bahaje barabibona kuko na directive turahorana baza hano. Aba bacuruzi bavuga ko ifungwa ry'umupaka ryasubije udubi imikorere yabo ku buryo amafaranga y'ubukode basabwa batayabona. Bifuza gusonerwa ubukode bw'igihe bamaze bakora batarabona amasezerano y'ubukode yanahuriranye na gahunda ya guma mu rugo mu kwezi kwa 3 y'umwaka. Kumva byabagize kuko muri contract yavango mu bihe bidasanzwe ukodeshwa n'ukodeshwa kumvikana kuri ibyo bihe tukatwumva habaho koroherezwa ko turi mu bihe bidasanzwe mu kigaragara. Nuko twifuzaga ko ibyo birarane byajemo mbere yuko tubona konti tutagakwiye kuba tubibarirwa kuko ntitwagize tubona amasezerano ngo twange kwishyura. Aho twaboneye amasezerano duhuza n'ingorane z'uko twese tujya muri guvamo tugasaba dusaba akarere kacu nk'uko natwe twifuza gutanga umusanzu ku gihugu, ariko bakabona iri soko imbogamizi rifite kuko riri hagati mu mupaka, umupaka ukaba ufunze. Nk'abaturage batwumve natwe bareka kuduta mu gihombo gikomeye, badufashe ku buryo muri ibi bihe bidasanzwe niyo twakwishyura 1/2 cy'amafaranga. Barabona ko tutakoze kandi kwizana none aho ubungubu tuvugana murabona ko nta muntu uri mu isoko ni kutarimeze. Niho tugasaba ko batworohereza ku bukode bw'isoko ku mafaranga baduciye. Bamwe muri aba bacuruzi bavuga ko buri wese asabwa kwishyura amafaranga y'u Rwanda angana n'ibihumbi biri hagati y'ijana n'ijana na 20. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Rubavu ushinzwe iterambere ry'ubukungu Bwana Deogratias Nzabonimpa avuga ko aba bacuruzi bagiriwe inama yo kwandikira inama njyanama y'akarere bakayigaragariza imbogamizi bafite kuko ari ifite ububasha bwo kugira icyo ari cyo cyose yabafasha. Yaba ari ukubanyiriza exemption, yaba ari ukubavaniraho y'amezi 2, yaba ari ukubagabanyiriza ubukode muri imipaka igifunzwe, bakwiriye kwandikira inama njyanama irabisuzuma igafata umwanzuro. N'ubundi niyo nama tubagira twese turabyemera, ariko amabwiriza amategeko bivuga
Abakorera muri iri soko mpuzamipaka bavuga ko bagize imbogamizi y'uko komite bayoboreye idakorera muri iri soko, bigatuma ibibazo byabo bipfukiranwa, kuko igihe cyose bagaragazaga ikibazo ubuyobozi bwangaga kubyakira, nk'uko visi perezida wa komite nshya yatowe y'iri soko Bwana Mpanabatumva Joseph abivuga. Perezida we acuruza imyaka yambukiranya imipaka, niyo mpamvu bavuga ngo isoko hano ngo twambukiranye imipaka ngo isoko rirarema. Bo baracuruza, baba muri za komite zambukiranya imipaka, ibintu byabo birambuka kwa kundi bisanzwe banyura ku maduwana, ariko aha nta bakiriya bazamo. Ngo kugeza none aha turi abayobozi bashya ariko batarahabwa inshingano. Aba bacuruzi bavuga kandi ko akajagari kakigaragara hanze y'iri soko nako kari mu bituma iri soko rititabirwa uko bikwiye. Ni ikibazo bagaragaje mu bihe bitandukanye, ndetse mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize inama njyanama y'akarere ka Rubavu yatangaje ko yagifasheho umwanzuro. Nguko uko Bwana Nyirurugo Kome de Gaulle uyobora inama njyanama yabitangaje. Hari ibyemezo inama njyanama yafashe by'uko abantu bacururiza hariya ku ruhande ku nzira, cyane cyane nk'abafite za busheri, ko bahabwa umwanya nk'ariya soko kugira ngo rishobore gukora neza. Ikindi ni uko hari utuntu tumeze nk'udusoko tudafite umurongo turi ku ruhande, natwo twasabye yuko duhagarikwe mu gihe gito gishoboka. Ni ukuva mbere y'uko uyu mwaka urangira ririya soko rigomba kuba rikora. Dushaka ko ubucuruzi bw'akajagari bucika kugira ngo ririya soko rishobore gukora. Ni ikibazo ariko nanubu abacururiza muri iri soko bagitaka. Hari ubucuruzi buba inyuma y'isoko, hari abafite amabase, hari abafite amabutike inyuma y'isoko kandi bafite n'imyanya mu isoko, kubera ko abona hano nta bakiriya bahaba akigira ahandi inyuma agacururiza hanze. Basabye ko bafata abantu bari inyuma y'isoko batafite amangazini, aba bacuruza hanze babaha imyanya mu isoko, nuko abantu bava ku mpande baguraga udusambaza, ibitunguru babizane mu isoko, kuko umuntu yinjira mu iri soko agasanga nta bantu barimo, agahitamo kujya kugurira hanze ntanagaruka. Nicyo twasabye cyangombwa kubaka isoko. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika. Mu Burundi imyaka y'ikiruhuko cy'izabukuru yarongerewe. Inama nshingamateka y'u Burundi kuwa 4 w'iki cyumweru gishize yemeje ko imyaka y'ubukure ku bakozi igiye kuba 65 ivuye kuri 60. Uwo mushinga w'itegeko wemejwe 100%. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda. Integuro y'itegeko isubiramo igitabo kigenga akazi mu Burundi niyo yakoranije abashinga amateka Burundi kuri wa 4 kugira bayige. Yari hasanzwe ikaba ari yo mu mwaka w'1993. Domina Banyankimbona umushikiranganje w'abakozi n'akazi yasiguriye abashinga amateka ko ivyahindutse ari vyinshi kuva ico gihe. Kimwe rero mu vyafashe umwanya utari muto w'abashinga amateka n'imyaka yo gukukuruka igiye kuba 65 aho yahora ari 60. Abashinga amateka bahanahanye ivyumviro, bamwe bakabona ko iyo myaka yategerezwa kuguma ari 60 kugira abakiri bato nabo bashobore kuronka akazi, abageze mu zabukuru baruhuke. Ubu n'umushinga amateka Pascal Bizumuremyi yatowe mu mugambwe senere mu ntara ya Ruyigi. Muri no ngingo nyene 164 turabona yuko ikiringo cyuko abakozi bakukuruka yuko congerejwe, itegeko riteganya yuko congerezwa. Nagira mbaze nyakuba umushikiranganje akarusho bizana mu gihe abakozi bahora bakukuruka ku myaka 60 ubu bakaba bakuruka ku myaka 65, kandi tuzi yuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi dufise ibishomeri byinshi. Mu gihe rero abari basanzwe bari mu kazi bokukuruka ku myaka 60 byo hamahirwe y'uko abandi batagira akazi boronswa akazi. Impande yabo bipfuza ko iyo myaka yoguma kuri 60, umushinga amateka Sabine Ntakarutimana icegera ca mbere c'uburongo y'inama nshinga amateka yabajije umushikiranganje ikigiye gukogwa ku bakozi ba leta bamaze kuronswa makete yo gukukuruka. Nagira canja ku ngingo y'164 yoyo no kubaza igihe iyi nteguro y'ibwirizwa yoshigirwa ku mukono. Ubu mu mpera z'umwaka hakaba harimo niyijanye n'ivya retraite, hakaba harimo abakozi abakoresha bamaze kwandikira ko mu mpera z'umwaka akazi kazoba gahagaze ku myaka 60. Kuri article y'164 nabonye ko ubunya ari imyaka 65. Ngize nuance muri iki kibazo nk'ubu yoshigwa ku mukono nko mu kwezi kwa 11 ko tuzi rigifise urugendo. Mu kwezi kwa 12 wamaze kwandikirwa ko azotaha ku myaka 60. Iryo kete bamwandikiye bazoca barihagarika kugira bandanye agengwa n'iyi kode ku myaka 65. Umushikiranganje w'abakozi n'akazi arahumuriza mwene abo bakozi ku itegeko rigiye mu ngiro rica ritangura gukora. Nimba ari yaramaze kwandikirwa ko azogenda muri retraite Decembre 2020
mugabe iri teko rikaja mu ngiro muri Novembre 2020 aca yibandaniriza akazi gushika imyaka 65 itekanijwe n'intuze n'ikode nuko bica bigenda ngene amategeko abisanya dans le temps et dans l'espace. Iyo ngingo rero ntiyakiriwe kumwe n'abakozi ba leta. Hari ababona ko ari nziza, abandi nabo bati igabanya amahirwe y'abakiri bato. Ni imwe mu ngingo zimeze neza cyane umukuru w'igihugu yafashe, turayikenguruka gose nk'abakozi ba leta. Nk'ubu nka twebwe twari ku myaka 60 none tugiye kuri 65. Nukuri araduteye iteka ni vyiza cyane. Ku iyo myaka 65 abakiri bato bagifise inguvu ariko bararondera akazi, bizotuma usanga baguma babura akazi kubera abantu bakukuruka bakuze kandi atamwimbu ushimishije ikora mu bikorwa vyabo. Nta karusho karimwo, nta nubwo nabakiriye neza cyane na gatoya. Mu gihe rero inama nshingamateka yatoye iryo tegeko ryo gukukuruka ku myaka 65 kandi yahora ari 60 mu gihugu cy'u Burundi, abanyeshuri barangije kaminuza bipfuza akazi, benshi bakamenyesha ko kubaho vyabananiye. Ubuzima bwaducanze kabisa, nawe nibyo ubona biragoye kugira turongo twiteze imbere bivanye nuko tuva ku ishuri ata kintu tuba dushoboye, ubona tuba tuvuye ku ishuri ata mitari dufise, usanga tuguma turayerera mu masite nyene nk'uko. Iyo umuntu arose karaka hari igihe aronka umuha nk'ikiraka cyo kubaka, baba bishoboye kubaka canke ibiyede tukaba turayifashisha muri ubwo buzima nyene. Jebre mamaze imyaka 4 ntegeje, ariko burya ikibazo cy'ubushomeri burya ugiye kuraba muri make ni kimwe kuri bose, kuko wana twagiye ku ishuri wiga uzi kuzoronka akazi, ugahitana agahene kari muhira ugashyira ku isoko kugira wige, ayo ugacureza amashuri ugaja kwicara muhira na kagahene wari kuragira nta kahari. Ego umva ubushomeri buratubabaje cyane. Mwomenya ko abazokukuruka mu Burundi, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje igihe yarahirira amabanga yo kurongora Burundi ko bagiye kuzohora bahabwa umushahara wababo uwo bahora baronka bakiri mu kazi kandi bakavuzwa ku buntu. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Tuve mu Burundi tugana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku biribwa PAM ryatangiye guha impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda muri Kivu y'Epfo amafaranga yo kugura ibifungurwa by'amezi 2. Ni nyuma y'amezi 5 bari bamaze batabona imfashanyo y'ibiribwa. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Rusenda Vedaste Ngabo arakomeza iyi nkuru. Iki gikorwa cyo guhezeza impunzi amafaranga yo guhahisha kiri kubera kuri Centre Jeune yo mu Rusenda cyatangire muri village ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya 17 n'iya 50. Kije nyuma y'amezi 5 izi mpunzi zari zimaze zidahabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibifungurwa zari zisanzwe zihabwa n'ishiramwe rya PAM. Kuri turi n'umubabaro munini ya cyane kuko nta kuntu inyuma y'amezi 5 batuzanire 29 by'amezi 2 kandi twari dusanzwe dufite amadeni y'abandi kugira ngo tubayeho. Turari amadeni arenga ayo mahera 29. Ubu turapokera na bene madeni bari ku muryango barindiriye amahera yabo. Turi gupokera amadeni nyene kuko dutashe dutaha vide kandi tugiye kubaho nabi cyane muri inkambi ya Rusenda. Turi n'umubabaro munini ya cyane no kwitora dufungura amadeni y'abandi. Turasabye asere na PAM na leta ya Kongo ko buhaguruka bakaraba ukuntu badufasha bakaduhereza ayo mahera asigaye amezi angahe. Bisanzwe amahera twaronse amahera y'amezi 2 twari tumaze amezi 5 tudapokera. Niyo mpamvu naho ayo mahera yabonetse by'ukuri aha benshi tuko turaturagira ngaha kubera amadeni no kwishura ntakwiye. Hamwe n'ibyo rero dusaba ko nukuri bo bandanya bakatwiyumvira base bagatuma bagaruka n'ingoga bakaduhereza base ayo mezi yandasigaye natwe tukaraba ko twogera ko ataraho n'ubundi. Nukuri ubusuma buracari bwinshi ngaha mu nkambi, inzara iracari nyinshi. Nukuri twa yaronse ibyo 29,500 mugabo warariye ideni ry'amezi 5 kugira wishire 29,000 biragoye ko tubayeho turi wabo kujya amadeni gusa, kujya amadeni tugenda yo mu bakongomani watwize akaduhereza akaduha ideni giwe. Faranga bayaduhaye kandi byadushimishije, ariko nuko
bayaduhaye kugira ngo twishyure amadeni twariye, kuko twarariye amadeni. Bwa mbere twaratanguye twaka abantu bajya abantu bagombesha, hanyuma ubu naho twarariye amadeni z'inka z'abanyamurenge, kandi mbere zaradufashije. Ubu rero tugira ngo tubahereze, ariko inzara isigaye iratwica. Aba barundi baba muri iyi nkambi bavuga yuko uku gutinda guhabwa imfashanyo y'amafaranga yo kugura ibiribwa byatumye abenshi muri bo bishora mu mirima y'abakongomani bakiba imyumbati, abandi nabo bakishora mu buraya kubera inzara. Nkorerimana Silvestre ni impunzi yo mu Rusenda. Abagabo barataye agaciro cyane muri iyi nkambi bivanye n'abagore baciye batakara, baja mu busambanyi, baja mu bitagira ikimazi, ubusuma no kwagirizwa amabi yose. Twebwe abarefugee bo mu Rusenda mengo kabisa ari ku gahanga kacu. Tugiye kubiraba nk'abatware dusanzwe dukorera muri iyi nkambi, duca tubona ko mengo na gahohotero kugira ngo batwicishe inzara, barabe ko tuvugira ibikorwa tudashobora gukora cyangwa se tudakora. Hari ubusuma bumaze iminsi bwigaragaza, bugaca bavuga ko abarefugee aribo bariko barafatanya n'abaturage cyangwa se abanyagihugu mu kwiba. Amabi yose abera ruguru mu misozi kugeza uno munsi ahaja ku barefugee. Igituma ibyo byose biba ni ukubera inzara. Amezi 5 yose umurefugee adapokeye ni amezi menshi. Umuyobozi ushinzwe ASER mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Jack Nigan, ubwo yari mu ruzinduko mu nkambi yo mu Rusenda mu cyumweru gishize, yavuze ko impamvu izi mpunzi zatinze guhabwa iyi nkunga y'amafaranga yo kugura ibifungurwa byatewe n'uko hari uburyo busha PAM yari mitangiza bwo guha impunzi amafaranga yo kugura ibiribwa binyuze mu buryo bwa telefone, uburyo buzwi nka M-Pesa. Gusa nubwo izi mpunzi ziri guhabwa amafaranga yo kugura ibiribwa by'ukwezi kwa 5 n'ukwa 6, ishiramwe rya PAM rivuga yuko nyuma y'ibyumweru 2 rizatanga amafaranga y'ukwezi kwa 7 n'ukwa 8 kuri izi mpunzi zo mu Rusenda. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *12024419931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. radiyo ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Gerard Ndayizamba ni umuganga w'umurundi wanonosoye ibyerekeye gufasha abakenyezi bibungenze, abagore batwite. Akorera mu karere ka Normandie mu gihugu cy'Ubufaransa, ari naho aba muri iki gihe. Uretse umwuga we w'ubuganga, anandika n'ibitabo. Yaganiriye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo ku buryo afatanya ibyo bikorwa byombi. Arabanza kwibwira abatwumva. Jewe nitwa Ndayizamba Gerard, ndi umurundi kuko ubivuze, aba mu gihugu cy'Ubufaransa. Nize ishuri ry'ubuganga mu Burundi, hanyuma mpejeje ndakora tuvuga imyaka 4 muri maternité y'ibitaro byitiriwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore. Ico gihe nakorana n'umuhisi Dr. Yohani Sehungiza. Mu nyuma yabo narabandanije amashuri muri kaminuza y'Irene mu France. Ayo mashuri rero yampaye uburyo bwo kunonosora ubuhinga bwo gukurikirana abakenyezi bibungenze n'abatibungenze ntibagiye abibaruka. Mu nyuma yaho nari bize n'ubundi buhinga butandukanye, haba mu byo gufasha abafite ingorane zo kurondoka, mu gupima imbanyi nkoresheje ecography, bya byuma bimurika mu nda. Ubu naho nkaba nshinzwe muri maternité nkoramwo igikorwa ubuhinga bita telemedicine, ni
bimwe umuntu ashobora kuvura umuntu ari kure yiwe akoresheje ubuhinga bwa none. Ku ruhande mwavuze ko mwandika n'ibitabo, byabajemo gute kugira ngo mwandike uretse uwo mwuga wanyu w'ubuganga? Ntibyaje buno nyene, noba mbesha mvuga ko ari ingabirano namanye kabisa. Ivyo kwandika vyaje tuvuge haraciye imyaka 10. Nivyo namye nkunda gusoma, noneho nize n'amashuri yisumbuye muri section littéraire, ariko natanguye kubona akamaro ko kwandika nshitse mu Bufaransa. Abazungu narabonye ko bandika kuva kera kandi bagenda barahanahana akaranga k'imico yabo bakoresheje ibitabo. Turavye nko mu gisata kimwe bita Roma aha mu Bufaransa, ku mwaka uheze basohora 500. Ivyo rero vyatumye nanje nibaza ko nandika, nibajije nti none imyaka mfise jewe nanje ntaco no kwandika nkazosigira abana canke abagenzi. Nandika ku biki cane cane? Nandika ku bintu cane cane byo guteza imbere umuntu n'abantu, cane cane vyerekeye kwishyira no kwizana, vyerekeye ibidukikije, vyerekeye akaranga k'abarundi twamanye kuva kera. Mu kwandika mukoresha izina ry'iritirano mwita Paul Samba, niko kimwahisemwo izina ry'iritirano? Nibajije izina rikoreshwa mu bihugu vyinshi vyo muri Afrika, nibaza nti iryo barusangi banasamba urarisanga muri Cameroon, urarisanga muri Congo, urarisanga muri Afrika y'ubuseruko. Nico gituma narifashe, mugabo nta ibintu vyo kwinyegeza vyarimo. Mwavuze ko mwandika ku bibazo bijanye no kwiteza imbere, bijanye n'ibidukingiye akaranga. Mu bitabo mwanditse hari igitabo mbona citwa Quand l'Afrique s'éveille entre l'enclume et le marteau. Muvuga mwibiki? Ico gitabo nico cambere nasohoye mu mwaka w'2016. Giheruka mbere no gusohokera igira kabiri muri edition bita Lettre Mushite iri muri Congo Brazzaville. Ico gitabo cantwaye umwanya munini nk'uko abashoboye kugisoma bavyiboneye. Hanyuma mu kucandika rero nashaka kuvunira ingohe urwaruka rwo muri Afrika kugira rumenye yuko kuva mu buja canke mu bukene biri ku gatwe n'amaboko yabo, bahindure ababatwara igihe atabo babagejeje, ntibabandanye babeshera abakoroni sibo bavuze ko tubandanya turimisha amasuka adaca, sibo bavuze ko tuba mu nzu zidashemeye n'amabuye adukikije dushobora kwikorako. Narigira mvuge yuko muri ico gitabo kandi nahaye ijambo abatwaye cane cane Afrika mu myaka yahera kugira barabire hamwe ingene yohinduka. Ibindi umuntu azovyibonera ariko aragisoma. Uriko uravuga ko uruhara runini ari ubwo rw'abatwagwa kugira bahindura uburyo batwawemwo ibihugu bishoboye gutera imbere muri Afrika. Yamara hari abavuga ko bigoye guhindura ko ubutegetsi bufise inguvu zikomeye kandi bwashizeho uburyo bwose bwo kwigumiza ku butegetsi. Uruhara runini murushira he, ku batwagwa canke abatwara? Jewe nibaza ko uruhara runini ni abatwagwa, nk'uko umwanditsi Etienne de la Boétie yabivuze, kandi niwe yatumye nandika n'ico gitabo. Naje kugisoma mu mwaka w'2013, hanyuma ndiyumvira nti reka nanje nkebure abanyafrika nisunze ico gitabo. Abatwagwa baretse kuba bashumba bakagira ati twishire twizane, nta n'umwe ashaka kubabuza. Iyo abatwagwa babishatse bagashiramwo ishaka ryinshi, nta n'umwe ashobora kubabuza kabisa. Ariko rero n'abatwara ndazi ko bashobora kwica ibintu vyinshi bicishe Afrika, cane ni izo ntwaro z'igikenye zitabereye, ni atabutungane buriho, igiturire. Iyo byose bituma bivuna inkokora abantu bose bashatse gufasha Afrika gutera imbere. Hari mu bindi bitabo wanditse, ndabona hano hari icitwa Le Chemin de Victor, hari Le Destin Fabuleux de Melody Green. Uducira muri make ibyo wavuze muri ivyo bitabo ico vyerekeye? Muri Le
chemin de victor ni igitabo nanditse nagira ngerageze nce ku mayange mvuge ivyo nagiye ndabona ubuzima bwanje naho nizere ko bukibandanya hanyuma mpera ku mwaka w'ibihumbi 1960 aduheje kwikukira abarundi benshi bagisomye baribonyemwo kuko navugamwo ingene twiga twafungura twivuza n'ibindi byinshi ndagaruka mbere no kukiza 1972 kubera ico gihe je niga Nyabigina hafi y'Imakamba ndagerageza kuvuga ibyo bintu nabonye ico gihe mugabo ntahengamiye ku ruhande kuru canke ku rundi nkuko benshi bakunda kugwa muri uwo mutego. Ivyo bitabo rero mwandika mwavuze na maromance sinzi ingene umuntu yobivuga mu Kirundi ariko bifatiye ku bintu biba mu buzima bwa misi yose. Ego ngira mvuga ica gatatu mperuka gusohora citwa Le Destin Fabuleux de Melody Green gifatira ku buzima bwa misi yose. Muri ico gitabo nashatse guterera ivyiyumviro mu vyerekeye ibidukikije n'ihinduka ririko riraba rijanye n'ubushuhe ubandanya bwongerekana kw'imyaka iheze. Nkaba rero muri ico gitabo nashimikiye cane cane ku burimyi bwa kijambere nk'uko nagenda bibona muri Normandie mbamwo bikora kuva kera. Mu ncamake muri ico gitabo mparanira ivyo nise mu Gifaransa hariho abazoyibonamwo ibintu vyo gutegura mparanira ivyo nise la normalisation de la planète cane cane muri Afrika turayikeneye ni ukuvuga kurima n'ukorora korerwa mu myaba minini iriya mugabo ikikijwe n'ibiti bimwe bita bocage mu Gifaransa. Ubwo buhinga igituma ndabuharanira nuko nabonye ngaha muri Normandie bwagize akamaro kaniniya cane mu gukingira ibidukikije mu gukingira indimo n'ibitungwa kugwiza umwimbu mu kubungabunga isi ndimwa haba mu gukingira inkukura n'amazi y'umurengera mugabo cane cane ivyo niboneje ngaha nuko vyatumye bagabanya gose imiti yo gupompa hamwe n'amase yo gutabira. Naho mwavuze ko mwandika ku ruhande mugabo umwuga wanyu uzwi mufatira umwanya munini ari umwuga w'ubuganga mu byo mwanonosoye bijanye no gufasha abakenyezi bibungenze ariko naho mubikora ku ruhande byo kwandika umwanya mukura he bisaba umwanya ufatanye iyo myuga ibiri. Ico ni kibazo abantu benshi bakunda kumbaza kiguma kigaruka ariko nkuko nkunda kubivuga kwandika je ndabifata nka rwazi ndabivuze gutyo kugira abantu bariko baratwumviriza bamenye yuko igitabo kimwe cyonyine kimara imyaka myinshi cyane kugira gisohoke kubera ndagifatanya n'akazi kenshi. Iyo mba rero ndi umwanditsi karuhariwe mbasohora nka 3 mu mwaka kandi umuntu wese arondeye isaha 2 canke 3 zo kwandika kuwa Mungu canke kuwa Gatandatu yarashobora kuzironka biva kwisha ku muntu abishizemo. Yego mu kurangiza ndashaka ndababaze hari feedback muronka imeze gute kubasoma ivyo bitumaze kwandika murabona babikunda bakuramwo icigwa na cane cane nk'abo muri Afrika kubitaba mwanditse vyerekeye akarere ka Afrika. Byaragize ico bimara kandi abantu barabishimye barabisomye kimwe cararonse nk'abantu bashika 5,000 bagisomye canke barenga hanyuma no hanze mu yandi makungu barabivuze tuvuga akarorero nko muri Quebec muri shuri kaminuza yitwa Université de Laval yo muri Quebec iheruka gucinjiza muri biblioteka yayo abanyeshuri baragikoresha ico nanditse kuri Afrika kandi abo bakigomwe bagasubira no kugisohora no kubera bari bakishizemwo bakibona neza. Ibindi nabyandikiye cane cane abanyafrika mugabo mbona kenshi cane cane bisomwa n'abazungu ndizeye rero ko abanyafrika nabo nyine bazoza barabisoma. Murakoze cyane turabashimiye cyane. Yari Dr Gerard Ndayizamba umuganga yanonosoye ivyerekeye gufasha abakenyezi bibungenze akaba ku ruhande yandika ibitabo. Twariko turavuga kuri iyo myuga yose ko ari ibiri umwuga w'ubuganga nuko kwandika naho yavuze ko abigira ku ruhande asiga igikorwa coroshe nk'uko yabidusiguriye bifata igihe kwandika ivyo bitabo kubera umwanya mwinshi abari ku kazi k'ubuganga. Turabashimiye cyane kuri iki kiganiro murakoze. Murakoze cyane.
inshuti mwarimo duteze amatwi, aha niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha. Tubibutse ko ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika mushobora kubisanga ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa3.radio.voa.com. Mwabisanga no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Bashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika.